Abateze amatwi mwese ndabaramukije, kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icagezo ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, bababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani Niyondiko, biciye kuri radio Ivyizigiro no ku zindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi ndavuga ku ijambo ryitwa ngo kubona inyuma y'umusozi. Ndavuga kuri Mariya na Yosefu. Nkuko navuze ubushize, turi mu gihe tuhaye twibuka ukuvuka kwa Yesu Kristo. Mu yinga riheze navuze kuri Zekariya na Elizabeti. Uyu munsi ni Mariya na Yosefu. Aba bantu babiri bapfana iki? Abantu babiri n'abafiyanse. Yosefu ni wo mu muryango wa Dawidi. Uko ari babiri basangiye iki? Bose aba bantu biyumviriweko n'ijuru batanabizi. Inama yo mw'ijuru yarakoranye ipanga porogaramu idasanzwe. Yari porogaramu yo gukoresha aba bantu babiri ikintu kidasanzwe. Aba bantu babiri baciye mu vyiyumviro no mu mugambi w'Imana, kandi bari bagiye gukoreshwa igikorwa kidasanzwe co gucungura, co kuvyara umucunguzi wo gucungura ivyaremwe vyose. Biyumviriweko n'Imana rero nk'abantu badasanzwe. Wumva tuti ivyo ubikuye hehe? Bibiliya iratubwira yuko ngo vyari vyarahanuwe kera yuko ngo inkumi izotwara inda ikavyara umwana w'umuhungu, ngo kandi ngo bazomwita Imanuweli. Ibi turabisoma muri Matayo igice ca mbere 23, n'amajambo Matayo yasubiyemwo ayakuye mu isezerano rya kera, kuko vyari vyarahanuwe. Nukuvuga kera cane bitaranaba, Imana yari yariyumviriye kuri aba bantu babiri, Yosefu na Mariya. Ibi vyanteye kwiyumvira. Muzi ko turi abantu badasanzwe. Burya Imana itwiyumvirako. Burya Imana wewe ikwiyumvirako. Imana yaremye ijuru n'isi irakwiyumvirako. Yarakwiyumviriyeko mu mutima wayo. Tutaranabaho, tutaranavuka, turayibona muri Bibiliya ko abantu nka Mose, abantu nka Yeremiya, ngo Imana yari ibazi bataranavuka, bataranaba mu nda z'abanyina babo. Turiho kuko Imana yabigambiriye, kandi dukoreshwa n'Imana, kandi dukora, tuba mu mugambi w'Imana kubera Imana yabiteguye. Imana yatwiyumviriyeko. Imana yarateguye kugukoresha iki gikorwa, kirya gikorwa na kirya gikorwa. Ni tugomba kuba abantu bumviriza, basenga Imana, bakumviriza, bakumva ico ijuru riko riravuga, ico Imana iriko iravuga, hanyuma bagakora ico itubwiye. Imana duhezagire cane, Imana idufashe. Turi abantu b'igiciro kinini. Ikibazo, mbega turabizi? Mbega turabibona? Mbega turabona umugambi wayo kuri twebwe? Mbega kandi turiteguye? Niba tuwubonye, turiteguye kumvira Imana? Kankomeze kuri Mariya na Yosefu. Aba bantu ko ari babiri, bose bagendewe n'umumarayika mu buryo buri separe, batari hamwe. Kandi aba bantu icatumye bagenderwa n'umumarayika nuko hari bidasanzwe vyagomba bibabeko. Hari ibintu bitari mu buryo buri naturel vyagomba kubabako. Imana rero ikitegura ko ibagendera, ikabaganiriza, itumye umumarayika. Reka bwa mbere tuvuge kuri Mariya. Usomye muri Luka igice ca mbere kuva ku murongo wa 26 gushika ku murongo wa 35, turabona hano marayika ingene yaje kuri we.
ngo hari mu kwezi kwa gatandatu. Wogira uti ni mu kwezi kwa gatandatu kwiki? Ntabwo hari muri juin. Ubikurikiranye nk'uko navuze aha anye, umumarayika yaza yamaze kugendera Zakariya amubwira yuko umugore wiwe umutamakazi Elizabeti yaragiye gutwara inda akavyara umwana azoba integuza y'uwo Yesu Kristo yaragiye kuvukira muri Mariya, guca muri Mariya. Rero hari mu kwezi kwa gatandatu Elizabeti atwaye inda. Hama rero umumarayika caraza abwira Mariya ati yewe mukobwa we ugiriwe ubuntu n'Imana. Ariko biratubwira ngo akimubonye agira ubwoba, ariko umumarayika w'Imana amubwira ati ntacyo utinya Mariya we, ugiriwe ubuntu n'Imana, ugiye kuvyara, ugiye gusama inda uvyara umwana, kandi uwo mwana uzumwite Yesu. Bibiliya iratwereka ngo Mariya agira ati ibyo bintu uvuze ngira ni nkaho yavuze ati ibyo bintu uvuze urumva ivyo ari byo? Subiramo twumve, uvuze ngo iki? Ariko Bibiliya tubwira ngo yavuze ngo ivyo bintu bizobaho bite? Ati ko jewe ntaramenya icitwa umugabo. Marayika aramusigurira ati we ntacyo utinya, byose byarateguwe birapanzwe neza, akarere karapanzwe neza, kuko ijuru ubwaryo niryo ryari ryarapanze ako karere, niryo ryari ryarapanze iyo programme yose. Marayika aramubwira ati mpwemu yera azokuza ko Mariya, wowe ntutinye, wowe ntugire ubwoba, wewe ubireke gusa, ubushobozi bw'Imana buzogutera igitutu ngo hanyuma uwera w'Imana azovuka. Imana ishimwe cyane. Aha Mariya yarashitse ahantu hakomeye cyane. Mariya ni umwana w'umukobwa akiri muto. Bibiliya iratubwira ngo yarakowe. Urumva, yarakowe hanyuma n'umugabo yitwa Yosefu. Ariko hano Mariya yari muri danger ikomeye cyane. Icambere byari bigoye kumva ivyo bintu bizobaho gute, sindamenya icitwa umugabo, none ngo jewe ntwarinda, ivyo ni biki? Ica kabiri, byari ibintu bifise inkurikizi zikomeye cyane ku buzima bw'uwo mukobwa, kuko bari babayeho mu gihe umukobwa atwaye inda y'ishushu, ico byavuga baca bamuzana ahantu ngaho ku mugaragaro, mbere ngo ku muryango w'inzu y'abavyeyi be bakamutera amabuye bakamwica agapfa agapfana n'umwana afise mu nda. Urumva, cari igihe agiye kuba mu bimaramare, mu bitetegwe bitavugwa, hanyuma akicwa. Ibyo nico vyasigura. Bibiliya kandi hano rero ntitwereka iminsi Mariya yaciye afata ngo yisonzeshe, asenge, asaba Imana ibimenyetso, asubira ati mbega. Ariko Bibiliya itubwira ngo yaciye avuga, abwira umumarayika ati ehe ndi umugurano w'umwami Imana, bimbere nk'uko ijambo ryawe rivuze. Bibiliya itwereka ko yizeye ijambo umumarayika amubwiye. Aravuga ngo bimbere nk'uko ijambo ryawe rivuze. Ariko ngaho ushobora kumva mu ijambo ryo kugira ati Mana yanje ibi bintu bigiye kugenda gute jewe. Ariko aravuga ati bimbere nk'uko ijambo ryawe rivuze. Ubone yuko ntari sûr, ntazi neza ibigiye kumubako, kuko aha ntitubona ibiriko biraba hariya hirya kwa Yosefu, naho ntavyo turabona. Umumarayika rero aca aramubwira ati yewe nta jambo rivuye ku Mana rishobora kubura ububasha. Imana ishimwe, kandi Imana igira neza, Imana iratuzi. Hano ucubona yuko Imana yamuhaye ikimenyetso atanica asavye, ntitubona ko yagisavye. Ariko umumarayika aca aramubwira ati ushima Mariya, Elizabeti umukecuru umutamakazi afise inda. Urumva, afise inda. Murabika ikintu cyariko kiraba, umukobwa w'imyaka iri autour ya 15 16, kuko ico gihe umukobwa yarashobora gusabwa akiri muto agakura azwi yuko azoba akowe na naka. Yari umukobwa akiri mutoya, culture umuco wabo niko uvuga
niko inyigisho za Bibiliya zivyerekana. Yari akiri muto. Rero umwana umukobwa akiri mutoya atwaye inda yo mu buryo budasanzwe. Hari uwundi mukecuru hariya w'inshuti yiwe nawe atwaye inda mu butamakazi bwiwe. Imana marayika amubwira ico kimenyetso, aca aravuga ati nta jambo riva ku Mana rishobora kubura ububasha. Natanguye mvuga ngo tubone, tugira amaso abona inyuma y'umusozi. Yemwe uwo wari umusozi ukomeye cyane uri imbere ya Mariya. Uvuze ngo iki? Ntwarinda, ntagira umugabo, ntaramenya icyitwa umugabo. Niko uvuze? Bishoboka gute? Wari umusozi, ariko Mariya agira amaso, kubera ata jambo rivuye ku Mana rishobora kubura ububasha, agira amaso abona inyuma y'uwo musozi, abona hari inyuma, mbere aragenda abayo. Imana ishimwe mu ikimenyetso. Aca arirukanga kwa Elizabeti, asanga ni koko Elizabeti arakuriwe afise inda. Umviriza yewe uri kuranyumviriza, Imana ikeneye abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa bakorana nayo, bayumva bakayumvira kugira ngo ibidasanzwe bibone uko bikoreka. Imana irakeneye umuntu ari aha ku isi, afise amaguru ku isi, aba ngaha ikorana nayo. Abamarayika irabakoresha, ikabatuma bakaza bakatuganiriza, bakatubwira, cyangwa ikatuganiriza mu nzozi, cyangwa ikatuganiriza mu ijambo ryayo. Kandi wumve ijambo ryayo rirahagije. Imana nimba ari cyo fata umwanya wo kurisoma, hanyuma uryumvirize, hanyuma wumve ikiri kuyakubwira, hanyuma ucumvire ugikore. Niwumvira Imana ukizera ibitangaza bidasanzwe bizokoreka. Ikeneye abantu bumva ijambo ryayo, bakugurura amaso yabo, bakabona, bakongera bakagenda bakaba inyuma y'umusozi. Umusozi ukiwubona, kugira ngo ibidasanzwe bikoreke, kugira ngo umusozi ubone ingene uhinduka ikiyaya, ugira amaso abona hari inyuma yawo, kizera ico Imana ivuze. Kugira amaso abona, kubona hari inyuma y'umusozi, ndiko ndavuga ni ukukwizera ijambo Imana ikubwiye, ukaryizera, ukaca ugenda hari inyuma y'umusozi, umusozi ukiri ngaho, ukagenda ukabayo, hanyuma iyo misozi ikabona guhinduka ibiyaya. Ubwa kabiri, reka tuvuge kuri Yosefu. Muri Luka igice ca 2 turabona atubwira ingene aba bafiyanse babiri, Yosefu n'umufiyanse we Mariya, ngo bagiye kwiyandikisha, kuko haje itegeko rivuga riti hategerezwa kuba hari usansuma, umuntu wese aje kwiyandikisha, umuntu aje mu gisagara ciwe yiyandikisha. Bibiliya itubwira ngo Yosefu we yaciye ava aho yari, agenda mu gisagara ciwawe Nazareti, agenda i Betelehemu, kubera ngo ariho yakomoka mu nzu ya Dawidi. Agenda rero iyakomoka, agenda kwiyandikisha, kwisansumisha. Bibiliya itubwira ngo ajana na Mariya uwo yarakoye. Urumva hano hari hatubwira ngo yajanye na Mariya uwo yarakoye, umenga byose urumva bimeze neza. Aho ukiri ngaho ntiwobona neza ni gute Yosefu yajanye, kuko Bibiliya itubwira ngo bakiriyo igihe cyo kuvyara ca Mariya gica kiragera. Wogira uti bagiye arakoye none baravyaye, ibintu vyaciye. Uca usubira inyuma rero ukagenda muri Matayo. Ugiye muri Matayo niho ucubona mu gice ca mbere ingene Imana yarateguye porogaramu yose. Urumva, nguyu uwo mukobwa Mariya muri Matayo ngo yarakowe n'umuhungu n'umuntu yitwa Yosefu, bari babizi. Noneho baza bamubona inda irakuze, bati uyu mukobwa uwega ni biki, umukobwa arakuriwe. Ati barariraguye. Bibiliya ntayitwereka yuko Yosefu yarabizi, ariko nyabuna nawe nyene acagira ati arakuriwe, tibarariraguye kabisa. Nawe nyene acagira ati basha ndamuheba nta kabuza. Kera na kera Bibiliya itubwira ngo marayika bayahagetse, aramubwira ati Bwana Yosefu ntugire ikibazo, usiwe na wasi, ibintu bimeze neza cyane, biteguwe bien, biri ku murongo, ntugire ubwoba, ntugire ikibazo. Urumva, ntugire ikibazo. Inda iri muri Mariya
n'inda yavuye kuri mpwemu yera. Bibiliya uriko urasoma ubona nyene Yosefu atanico yishuye, yaciye yizera akora uko umarayika amubwiye, ariko iyumvira ubaza ko vyabaye ibintu vyoroshe. Yosefu vyamusavye kwizera ijambo Imana yamutumyeko. Ndashaka ko twiga kuri Yosefu. Yosefu yari umugororotsi. Yosefu yari ngo ntiyashatse kumutetereza. Yosefu yari umuntu w'Imana, yarizeye ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga uwo wari umusozi nawe uri imbere yiwe, ariko biritubwira ngo agira amaso abona inyuma y'umusozi. Ni ukuvuga arizera, nicyo ngomba kuvuga. Ni ukuvuga ngo kugira amaso abona inyuma y'umusozi, ngomba kuvuga ngo kugira ukwizera kumwe kudasanzwe, ukwizera Imana icyo yavuze, kuko iyo ivuze irashitsa. Mbega wowe bimeze gute? Mbega jewe bimeze gute? Imana idufashe cyane. Yakorana n'ijuru. Uwo mwanya turabona Yosefu yakoranye n'ijuru kugira ngo umugambi w'Imana ushike. Yari umugororotsi, yari umuntu yumvira Imana. Imana rero imuha igikorwa. Igikorwa yamuhaye ni iki? Ijuru ryamuhaye igikorwa cyo kwadopta umwana Yesu yaragiye kuvuka. Bisigura iki? Bisigura ngo uwo mwana yarakeneye uwumuproteja. Si uwo mwana gusa, umukobwa yaratwaye inda y'uwo mwana Yesu Kristo yarakeneye protection, kuko nabivuze ubwa mbere mu gusubira mu Vyagezwe 22 havuga yuko umukobwa abonywe ko afise inda kandi atararongorwa, ngo baca bamuzana ku muryango w'ihema w'inzu ya se. Aho nyene urumva ngo bakamutera amabuye, bakamwicisha amabuye agapfa. Rero byumvikana yuko ko Mariya atwaye inda atagira umugabo, byumvikana ko yakoze icyaha cy'ubusambanyi. Urumva yaca ategwa amabuye akicwa. Imana ikirungika marayika aranyaragasa aranyaruka kwa Yosefu ati Yosefu usiwe na wasi, byose birateguwe neza, wewe akira Mariya, ntutinye kumwakira nk'umugore wawe. Ndatwaye ntiyamwemeye, ahubwo uwo mwana uzumwite Yesu. Uravyumva? Wabyumvise? Yosefu acaravyumva, aravyemera, aravyizera. Nawe yemeye ikintu kidasanzwe mu vyumve, yemeye kwakira umwana atari uwiwe. Kuba se w'umwana atari uwiwe, ariko yaragira ubu nawe budasanzwe. Kuba se w'umwana atari uwiwe, ariko umwana w'Imana nzima. Imana yaremye ijuru n'isi. Iyo Yosefu atavyemera, Mariya ari guterwa amabuye agapfa, agapfana n'uwo mwana umukiza wacu. Ariko noneho Imana ishimwe ntako byari kuba. Mbega umusore agororotse we, umusore yumvira Imana, umusore yubaha Imana. Bibiliya itubwira ko Yosefu yakoze nk'uko umumarayika yamubariye byose. Imana ishimwe cyane. Yosefu yabonye inyuma y'umusozi, aca aragenda yiberayo. Yosefu yizeye icyo Imana imubwiye, aragenda aragikora. Nshatse kuvuga iki? Kumva icyo Imana ivuze, ijambo ryayo ukagikora, ubura umuhigo. Niko kubona inyuma y'umusozi. Umusozi urahari, ndawubona, ariko Imana ikaguha ubuntu bwo kugira amaso apersa aca mu musozi, hama ukabona hari inyuma, ugaca ugenda ukicarayo, ukabayo, ukaba mu masezerano y'Imana. Ukwizera icyo Imana ivuze, icyo Imana isezeranye, icyo Imana ikubwiye mu ijambo ryayo, cyangwa icyo Imana ikubwiye mu nzozi, cyangwa icyo Imana ikubwiye iciye mu wundi muntu, cyangwa icyo Imana ikubwiye iciye muri circumstance, mu bintu bitandukanye, ukacizera. Imana ivuze biraba. Imana isezeranye irashitsa. Umugambi w'Imana, Imana ikorana n'abayo bayizera, bakayumvira, bakagenda, bakaba hariya inyuma y'umusozi, bakarindira isezerano. Kandi kubera wayumviye, wakoranye nayo, navuze ngo Imana ikeneye abagabo n'abagore, abakobwa n'abahungu bayumvira, bayizera, bakayumvira, igakorana nabo. Kubera wumviye, ivyo birakoreka, birashika. Urumva?
Imana idufashe cane. Bibiliya na Yosefu nitwereka aho ngo yaciye yisonzesha, afata iminsi mirongo yisonzesha asaba Imana ngo yo cyangwa msigurira Mana mpishurira. Umumarayika yaramubwiye ngo aca aravyizera, aravyemera, aca akora uko abwiwe. Kubera iki rya jambo riragarutse ngo kuko ata jambo riva ku Mana rishobora kubura ububasha. Ni jambo marayika yari yabwiye Mariya, niryo ngarukanye. Nta jambo riva ku Mana rishobora kubura ububasha. Yewe ugira amaso abona inyuma y'umusozi, hamuca ugenda wibereyo, uzobona ibitangaza n'ibimenyetso. Uzobona ingene uwo musozi uhirima, urigite, ukugweho, uvanweho, bihesha Imana icubahiro. Haleluya, amen. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro ivyo nabageze vyose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'ubu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu vyanyu. Naho ubutaha.